duhaguruke duhimbaje twakira ijambo ry'Imana.
nziza cyane, yari indwi y'umugisha, yari indwi umwanya munini twabaye imbere y'Imana. Kuwa gatatu twabaye imbere y'Imana, kuwa kane turi imbere y'Imana, kuwa gatanu turi imbere y'Imana, kuwa gatandatu turi imbere y'Imana. Abahizi twikomera amashyi. Iyo misi yose ntitwabuze uririmba, n'abamizisiye iyo misi yose ntitwabuze uruvuza, tugakomera amashyi. Urashobora kwicara mu bwiza bw'Imana mu ruhuke. Imana igira neza. Amen. Imana yacu ni nziza. Umva ijwi ritameze neza mugabo, uko biri kose turakora kandi biraza kugenda neza, kandi nizeye ko uza kunyumva. Haleluya. Ndafise ishimwe muri kino gitondo. Ndashimira Imana cyane. Ndashimira Imana ko ndi muzima. Nawe ushima Imana kuri muzima. Amen. Haleluya. Uri muzima ni itunga rikomeye. Ufise amagara meza ni itunga rikomeye cyane. Amen. Hari ibintu naza numva ku bandi nkabyumva je ntivyari bwanshikire. Amen. Ariko ejo byaranshikiye. Tumukomera amashyi Mpwemu yera. Ni umuntu mwiza cyane. Amen. Urindira umusi n'isaha. Umusi n'isaha. Umusi n'isaha. Umusi n'isaha. Mu minsi mikeyi Imana izokugirira neza. Kandi Imana iriho. Bwira mugenzi wawe ngo Imana iriho. Imana iriho. Ibi ndababwira si ivyo umuntu aba yarumve mvanya abandi. Amen. Si ivyo numvanya abandi. Si ivyo numvanya abandi. Ariko nivyo niboneye. Shinga intaye ndakubwira ngo Imana iriho. Imana iriho ikora neza cyane. Imana iriho ikora ibintu byananiye abantu. Kandi kazokora ibyananiye abantu. Ikora ibyo abantu badashobora gukora. Izo gukorera ibyo abantu badashobora gukora. Ibyo abantu bakora genda nyene babigukorere kuko barabishoboye. Ariko ibyo batashoboye nivyo nyene byo turindiriye ku Imana yacu. Ibyo abana b'abantu badashobora gushobora nivyo dukorera. Haleluya. Haleluya. Kandi urushirizaho gukunda Imana no kuyikorera kuko ihemba neza. Amen. Imana ihemba neza cyane. Ifise umushahara mwiza cyane. Ni Imana igira neza. Ndabakiriye kandi mwese abashitsi, abasangwa, nabo twaheruka kera. Papa kege twamuheruka kera. Tumukomera amashyi Imana ko yamukijije. N'abandi bose twaheruka ngaha kera. Yaramaze turasomeye nagwaye. Ni nzira ko ashima Imana. Ukwezi nibaza ko ufise ishimwe nawe. Kuko iyo bavuze ngo Imana irakiza, nawe nizera ko yagukijije. Dimashiza. Amen. Imana ishimwe. Mu minsi mikeyi. Gira mugenzi wawe mu minsi mikeyi. Iryo jambo Yesu yasize aribwiye abigishwa biwe. Amen. Riri mu byakozwe n'intumwa gice ca mbere murongo ngeno wa 6 canke w'indwi ngeno wa 6. Yasize abwiye ijambo giza cyane. Arabwira ngo ariko ngo ndagiye. Mugabo mu minsi mikeyi. Haleluya. Ngo mu minsi mikeyi. Ati mu minsi itari myinshi. Mu minsi itari myinshi. Ati muzobatizwa na Mpwemu yera. Mu minsi itari mikeyi dufise umunsi mukuru. Iri shengero dufise umunsi mukuru. Abandi sindabizi mugabo twebwe dufise umunsi mukuru. Kuko ikintu cyose bivana n'agaciro giha. N'umuntu wese bivana n'agaciro muha. Amen. Haleluya. N'umunsi mukuru wose ukora muhira bivana n'agaciro uha. Na mariage hariho abayibona nk'ibisanzwe. Ariko hariho abayibona ko ari ubuntu bagiriwe. No kwibaruka hariho abibona ibisanzwe. Abandi nabo ati cyo ahubwo ibintu Imana inkoreye biratangaje. No ikintu cyose kwigirira umunsi mukuru bivanye n'ingene ukizi. Twebwe rero dimanche iza dufise umunsi mukuru. Bwira mugenzi ngo dufise umunsi mukuru. Umunsi mukuru ukomeye cyane. Amen. Ni umunsi mukuru wa pentekoti. Kandi ndagusavye ntuzosibe. Kuko tuzaba twagiye mu cyumba cyo hejuru. Nivyagushobokera nawe tujaneyo. Abagiyeyo bari 120.
abadamu abagabo abakobwa ngira ngo bageze mu bigero bagenda mu cumba cyo hejuru. Iyi ndwi niyo kuja mu cumba cyo hejuru. Amen. Iyi ndwi niyo kuja mu cumba cyo hejuru. Nguko ko Yesu atarahishurwa ariko umunsi yahishuwe. Amen. Hallelujah. Wibuke yuko ngo Mana nta usa nawe. Mwami wanje nta usa nande, nta usa nawe kwisi no mu ijuru ntawogeranywa nawe. Ariko ngo kubaronse Mpwemu yera. Ngo mu minsi mikeyi Yesu nahishurwa. Kwabo bakiye Mpwemu yera. Yesu umunsi azohishurwa. Tuzosa nawe. Tuzosa nande nawe. Tuzogira karaktere yiwiwe. Tuzogira urukundo nk'ugwiwiwe. Tugira imbabazi nk'iziwiwe. Tugira ubutunzi nk'ubwiwiwe. Dutekane nk'uko nawe atekanye. Umunsi azohishuka tuzosa nawe. Amen. Ivyo yakoze tuzobikora. Ku munsi wa pentekoti ba Piyeri na ba Petero buguruke Mpwemu. Buguruka amaso bacika abandi bantu. Hangwa mu minsi mike. Haleluya. Mu minsi mike muzosigara murakora ivyo nakoze. Mu minsi mike muzosigara murabona ivyo nabonye. Mu minsi mike muzosigara murashigwa hejuru uko nashizwe hejuru. Mu minsi mike muzocika abana b'Imana. Muzobarabaragwa nanje. Mu minsi mike. Dusigaje indwi imwe. Abahora bakunda gusenga. Abahora bakunda gusenga. Amen. Muze gusigara gatoya. Ngira turavyumva. Abahora bakunda gusenga. Muze gusigara. Gusenga nubu waje gusenga, nubu urakunda gusenga. Ariko iyo mvuze gusenga nabahora baza kuwa gatatu saa 8. Nabahora baza mu ijoro kuwa 4. Nabahora baza mu ijoro kuwa gatandatu. Ariko no wese abyifuza aze gusigara. Wumva afise uwo muhamagaro wo kuza gusenga aze gusigara. Dufise umunsi mukuru ukomeye cyane kandi turawuhimbaza cyane. Turahimbaza Mpwemu yera twebwe kuko niyo vision niyo yerekwa ryacu. Haleluya. Duhimbaza umunsi mukuru wa Mpwemu yera aza kubatumwa. Ubu rero ntiduhimbaza aza kubatumwa, duhimbaza umunsi mukuru wa Mpwemu yera aza kwishengero. Aza kwishengero agahereza agaciro ishengero. Umunsi ishengero ritangura ryatanguranye n'umuzo wa Mpwemu yera. Twakiriye abo kuri eglise virtuelle nabo nyene. Imana ibagirire neza kandi bahizagirane natwe. Amen. Haleluya. Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 13. Yohana wa mbere ni nyuma ya Petero igice cya 4 umurongo wa 13. Iki nico kitumenyesha yuko tuguma muri yo nayo ikaguma muri twebwe. Nuko yaduhaye kuri Mpwemu wayo. Amen. Amen. Ngenda kubwire yuko ku munsi wa pentekote ikikumenyesha ko ufise Imana. Amen. Ikikumenyesha ko ugendana n'Imana. Ikikumenyesha vy'ukuri kuri mu Mana vy'ukuri. Amen. Nuko azoguha ko Mpwemu wayo. Bisigura ko mu mibatizo itatu dufise uyu mubatizo wa Mpwemu yera atari uwo gufata minenegwe. Haleluya. Si uwo gufata minenegwe ahubwo nuwo kurondera hasi hejuru. Kuko ikikumenyesha kuri kumwe n'Imana nuko uzoba wakiriye Mpwemu wayo. Amen. Bivuga ngo abantu bataratahura canke bataragira irihishurirwa ry'ubushobozi bwa Mpwemu yera. Amen. Ry'ukubaho kwa Mpwemu yera. Yuwo Mpwemu yera uwo ari we. Bigenda gute? Tumwakira gute? Mbega arahari canke nahari? Yaratanzwe canke yaratanzwe mbwa abantu ntibabimenye.
ariko ikimenyamenya cy'uko uri kumwe n'Imana. Amen. Ikitumenyesha isinye. Haleluya. Sinye, ikimenyetso cyerekana ko uri kumwe n'Imana. Amen. Bivuga ko utarahishurirwa Mpwemu yera, utaramuhishurirwa ubunini bwiwe n'ubushobozi bwiwe, kuba kumwe n'Imana biracyari kure nk'ukwezi. Amen. Abaroma 9 umurongo, Abaroma 8 umurongo w'9 kuri se havuga ngo iyo udafise Mpwemu wa Kristo ntubura umukristo. Ikimenyamenya kuri umukristo nuko uri kumwe na Mpwemu yera. Ikimenyamenya ko Imana iri kumwe nawe nuko umenya Mpwemu yera. Ikimenyamenya cyo ugendana n'Imana nuko uri kumwe na Mpwemu yera. Utaratsi hishurirwa ibanga nturi umukristo. Amen. Kaze kuri pentekoti kugira ngo umenye vy'ukuri, umenye vy'ukuri uwari we Mpwemu yera. Hagati mu ndwi kuwa gatatu no kuwa gatanu naho tuzovuga ni gute dushobora kwimenyereza imigenderanire na Mpwemu yera. Amen. Ni gute dushobora kugira imigenderanire na Mpwemu yera. Ntuzusibe naho nyene. Mpwemu yera amaziki akora iki? Ni kuki tuvuga ko ari Imana? Amen. Ni kuki tuvuga ko ari Imana? Uzohabe ntuzocererwe. Ngira ngo bababwiye intuzenya programme yo hagati mu ndwi. Muri iyi ndwi ni indwi c'est la semaine ya Saint-Esprit. Amen. Nifuza ko tuzoba twavyize twoyita indwi ya école novo ngo y'ishuri rya Mpwemu yera kugira ngo twinagure canke tunaguke mu buryo bwa Mpwemu yera mu kumenya, mu guhishurirwa no kumwegera cyane kugira ngo agire ico adukoreye, kuko ikimenyamenya ikimenyetso cyuko uri kumwe n'Imana no kuba kumwe na Mpwemu yera. Imana ishimwe. Mu bituma twegera Mpwemu yera canke mu bituma tunezera Imana canke mu bituma Imana iduha ikimenyetso cayo. Amen. Hari inyifato canke uko tugomba kubaho nk'abakristo bo muri iki gihe. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo Mpwemu w'Imana ari kumwe nawe akore vyinshi canke akwemere canke agendane nawe canke avyuke muri wewe canke naho Yesu Kristo akurungikire Mpwemu wiwe. Hari ibintu bikomeye cyane Imana iba yarakubonyemwo. Haleluya. Ugomba kumera nk'umuntu wimenyereza cyangwa uvyimenyereze, ubitangure kandi wongere ubikore. Twama tukivuga kenshi urukundo. Ariko je sinko ndavuga urukundo no musi. Amen. Ariko icyo ndiko ndavuga gifatana n'urukundo. Haleluya. Imana yacu n'urukundo. Bwira mugenzi wangu Imana n'urukundo. Mu gihe itakubonyemwo urukundo, ikakubonamwo urwanko, Imana dufashe. Imana dufashe. Ikakubonamwo urwanko, ikakubonamwo umutima wirabura, umutima w'inzigo, umutima w'ishari, umutima mubi, Imana itayigira kure. Mu yandi majambo ugutangura kwimenyereza. Amen. Utangure kwimenyereza kuba umuntu mwiza. Ico ijambo rero ngomba mvuge uno munsi rigenda rijanye n'urukundo. Ndazanamwo urukundo cyane. Ndazanamwo urukundo. Jambo ry'Imana riravuga muri Jean nyene, Jean 3:20 avuga ngo kuko wavyawe n'Imana adakora icyaha. Amen. Donc uza gusanga ivyaha tuza tubikora kuko urukundo dukunda Imana ari rukeyi. Ukongera ugakorera ivyaha mwene wanyu canke mwene so kuko urukundo ufise kuri mwene so ari bikeyi. Urukundo mufise ko ni ruke. Ariko mufise ko urukundo ni wifuza kumubabaza. Amen. Niyo ukifuza kumubabariza mwibanga ariko nibiba byinshi muri wewe. Uno munsi rero ngomba ndakubwira ikintu kimwe muri nka 3 canke 5 bituma Mpwemu w'Imana kunezerererwa.
haleluya, bituma Imana ikunezererwa kabisa, ikagukoresha, ikagutora mu bandi, ikagira iki, ikagutora mu bandi. Icyo kintu cyitwa guharira, pardonner. Amen. Kuba umuntu ugize gute, uharira. Sindiko ndakubwira kwihana, oya. Kwihana, ndiko ndakubwira guharira. Ata muntu n'umwe yagusavye imbabazi, wakomerekejwe n'umuntu akomantaje umutima, wakomerekejwe n'umuntu yishigikira, wakomerekejwe n'umuntu ataco bimubwira, wakomerekejwe n'umuntu yabiteguye, wakomerekejwe n'umuntu utazobona hafi, wakomerekejwe n'umuntu yanka ko umusaba imbabazi kumbure, wakomerekejwe n'umuntu utabasha no kubahuka. Ariko wewe ugaharira. Dusome muri Mariko Viora, Mariko murongo igice cya 11 murongo wa 26. Mariko, ubwire mugenzi wawe ngo guharira. Guharira umuntu atambabazi yagusavye, guharira umuntu adakeneye nuko muvugana. Murongo wa 25. Mariko igice cya 11 umurongo wa 25 haravuga ngo ihashitse igasanga 11:25 26 hera kuri 25. Mariko, kandi nimwahagarara musenga nihaba hari icupfa n'uwundi mukimuharire ngo so mu ijuru nawe abaharira ibyaha byanyu. amen. Ariko nimutaharira abandi na so mu ijuru ntazobaharira ibyaha byanyu. Tugende muri Matayo 6:14-16. Matayo 6 murongo wa 14 haravuga ngo kuko nimwaharira abantu ibyaha byabo na so mu ijuru azobaharira namwe. 15 ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo na so nawe ntazobaharira ibyaha byanyu. 2 Corinthiens 2:10. Abikorinto bakabiri igice cya 2 umurongo w'10 haravuga ngo ariko uwo muri buharire wese, ariko uwo muri buharire nanje ndamuharira, kuko nanje ico mpariye, namba hari ico mparira, ngiharira ku bwanyu mu nyonga za Kristo. Amen. Amen. Ephésiens 4:31. Ucewugara Bibiliya asigara ufise karne n'ikaramu. Abanyefeso igice cya 4 umurongo wa 31 haravuga ngo umurorazi wose no kujingitwa, umururazi wose no kujingitwa, n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose. Amen. Ivyo bibavemwo. Cemwugara Bibiliya hasigare ufise karne n'ikaramu. Uno musi ngarakubwire ngo mu bintu bigize Imana bituma uno musi tubazwa Imana. Nubwo bishika tukayirondera ko amatungo runaka, tukayirondera ko amagara meza runaka, tukayirondera ko amahoro runaka, tukayirondera ko uburinzi cyane, tukayirondera ko gukubita abansi bacu canke abarozi n'ibindi. Nubwo ivyo ari vyiza, ariko ngenda kubwire ubutunzi bw'Imana bwinshi cyane ifise
ni imbabazi. Ifise isinzi ry'imbabazi cyane. Amen. Wiyumvire ikumeze wewe. Iyo aba yafatira ku izosi nk'ingwe canke nk'intare, wewe ntiwoba ukiri muzima, ntiwoba ukiriho. Woba waravuye ku isi. Donc ifise ico kintu cyo imbabazi no kwihangana gukomeye cyane. Ni nayo mpamvu igumi tubwira ngo mugire imbabazi mwihangane. Mugire imbabazi mwihangane. Wihangane uko nayo ikwihanganira. Wige kwihangana. Wige kuriha ikiguzi cyo kwihanganira mugenzi wawe. Ariko tugiye mu mbabazi, Imana yacu ni Imana ifise imbabazi nyinshi. No, hariho imbabazi zo guharira, hakabaho n'imbabazi compassion. Kugira imbabazi umuntu ukumva nyene aragukoze ko ku mutima. Ariko izi imbabazi compassion n'imbabazi guharira. Bon, guharira abagukomerekeje kandi atambabazi bagusavye. Mu buzima haba abantu badasaba imbabazi na rimwe. Hakabaho n'abandi bagukomeretsa batazi ko bagukomerekeje. Hakabaho n'abandi bakwica batazi ko bakwishe. Hakabaho n'abandi babikora babizi baco bakoze. Satani we arabizi yuko wewe n'uburi kurasenga, n'uburi kurarondera Imana, udaharira, arabizi ko Imana itakumva. Imana dufashe. Guharira uwagukomerekeje atagusavye imbabazi bifitiye ikimazi wewe. Guharira mugenzawe, guharira umuntu, guharira abo mukorana, guharira uwo mubana, guharira umwana cyangwa umuvyeyi, ivyo ntibifitiye ingabi, ntibifitiye ikimazi uwo wahariye, ariko bikiza wewe. Amen. Bikiza wewe, bikagukiza kujingitwa. Amen. Nuvuga ngo gutanga imbabazi, no, kuba umuntu, haleluya, ni ingabire ikomeye cyane iva kuri Mpwemu yera. Kandi uyu mutaga ndizeye kuza kuyakira kandi uyakire. Haleluya. Nuvuga ngo ugomba kwimenyereza ko abagukomerekeje canke abakubabaje canke abaguhemukiye. Amen. Imana dufashe. Ukubabaje, uguhemukiye, ugututse, ugukengereye, utuntu turi mu maangre menshi cyane. Dukiza umubabaro uri mu mutima wawe. Tugakiza agahinda kari muri wewe. Bigagukiza kubura itiro. Kuko babaho abantu iyo bakomeretse batagira itiro. Babaho abantu iyo bakomeretse batagira apeti. Babaho abantu iyo bakomeretse badasubira gukora. Babaho abantu iyo bakomeretse badasubira kuvuga. Kandi uwo mubabaro wo kujingitwa no kudasubira kuvuga byatewe no gukomerekeje. Amen. Biza gutuma Imana yawe yigira kure. Rero muri kino gihe turimwo cha pentekoti cyo kwegera Mpwemu yera, tugomba kuba abantu barekura vyihuse. Amen. Ugomba kuba umuntu icyo bagukomerekeje ko ucandika ku musenyi ari yakwitanganika, umuyaguje ugacukura ugacanagura. Haleluya. Kuko ico gihe iyo ufise iyo karakter, haleluya, Imana ihitibona umuntu afise karakter nk'iyiwe. Amen. Haleluya. Arabona muri bariya abantu, akabona muri bariya, akabona muri bariya, akabona muri bariya, akabona muri bariya, umuntu afise karakter yiwe. Umuntu afise imbabazi nk'izi. Haleluya. Umuntu afise umutima nk'uwiwiwe. Wihute kurekura n'ingoga. Amen. Ubundi Bibiliya ntitubwira ngo ntacyo dupfa. Turapfa ibintu n'abantu iminsi yose. Amen. Hama hariho conflit fermé, alors les conflits ouverts. Amen.
ugomba kwiga ingene ugomba kujera ayo makonfli ku buryo atagutera umururazi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ni wagira icyo ufana mugenzi wawe izuba ntirigere gute ntirikarenge ugishavuye. Ntirikarenge ugishavuye. Nuvuga ngo niyo wagira uburake umuntu yagukomerekeje uca uvuga nabi. Sivyo? Hanyuma ni wavuga nabi ugaca umuntu utazi guharira ntumenye no gusaba imbabazi. Imana idufashe ngo ni waja gusenga ucyureka. Ya masengesho yawe yose nubusa. Uno munsi abantu benshi basenga amasengesho y'ubusa kuko mu mitima yabo huzuye y'abantu. Bafise ivyumba vyugaraniyeyo ababakomerekeje. Bafise ivyandiko mu mitwe yabo y'ababagiriye nabi gusa. Naka bya bintu yagize. Kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane. Ariko ijambo ry'Imana rikubwiye ngo harira kugira ngo Mpwemu w'Imana mushobe guhagarara neza. Amen. Ugomba kuba umuntu amakosa ba Yesu kuvuga ko umuntu yishe umuntu. Guharira ntibivuga ko uri faible. Ariko abantu benshi bavyita ko ari faiblesse. Ntibivuga yuko uri faible umuntu aharira. Haleluya. C'est la puissance. N'ubushobozi guharira. Rero abantu benshi bagunda guharira uzusaba ngo uri kijojo kiya kirofa. Kiya kirofa babwira bya bintu kikemera. Kiya kirofa bagize bya bintu kikemera. Suburofa. Haleluya. Ariko hari umugabo yahuye nawe aramwigisha kuba umuntu uharira. Kuko urugezo uharira ko umviriza nuja gusengana Imana ivyaha nishobora kukumva. Noneho nawe mbarira ingene ugenda imbere y'Imana ugafukama ngo Mana ngirira ikigongwe ibi nibi nakoze. Kandi nawe babikoreye utabagabariye. Ni nayo mpamvu uzosanga hari abantu benshi basenga cyane ariko resulta zikaba nkeya. Uzi igituma muri bo ntibaharira. Muri bo ntibagira gute ntibaharira. Mu yindwi heze twize urugezo ugeramwo nibwo bazogira gute nibwo bazokugereramwo. Urugezo uzokunda abandi niko bazogukunda. Urugezo uzogirira abandi niko bazokugirira neza. Urugezo uzoha abandi niko ngo ingeri tsindaje niyo Imana izogira gute izokugereramwo nayikuzurize iguhereze. Iri jambo ryo yavuga ngo la grandeur zo guharira kw'abandi nayo niko izoguharira. Uri kuranyumva kakantu. Abantu bariko barashaka kuzamuka mu mbaraga z'ubushobozi bwa Mpwemu yera bagomba kuba abantu baharira. Batamara umwanya munini bagifitiye ishavu wa muntu yabagiriye ikintu kibi. Turi kumwe. Ugomba kwiga guharira. Ibintu ntibikakumaremo kabiri, ntibikakumaremo gatatu. Guharira bikiza wewe. Guharira bibohora wewe. Amen. Guharira bikugurira umuryango ugenda hera. Haleluya. Guharira vyugurura amasengesho yishugwa. Data wa twese uri mu ijuru uduharira ibyaha byacu nkuko natwe duharira abatugiriye nabi.
bagusaba imbabazi batazi gusaba, ivyo ntibigomba kuguma mu mutwe wawe. Imana idufashe. Guharira ntibisigura yuko ugomba kuvyibagira. Imana idufashe. Ndabizi ko wankomerekeje, ndabizi ko wankoreye ikintu kitanezereza, ndabizi ko wagize ikintu kibi, ndabizi, ariko jewe muri jewe ntegeza kumva yuko atakujingitwa kwagumye muri jewe. Usomya muri Efesiens 4:31 ni uguharira niwo muti w'ibi bintu. Ndavyibuka ariko ntibituma ndara ntasinziriye kubera uwo yankomerekeje. Amen. Vyabaye byashitse, ariko singomba kuguma ari byo mpagazeko. Sivyo ntegezwa kuguma ndamurabiramo. Amen. Ugomba kuba umuntu harira, ufuta, ukura mu mutwe, ukura mu mutima abagukomerekeje, abakugiriye nabi. Abo ugomba gushikira urabashikira. Naragukomerekeje umunsi munaka, narakubwiye nabo umunsi munaka, ngirira ikigongwe, ngirira imbabazi. Ni ibintu bitatu, haca habamo urukundo ruzamwo, hakaza guca bugufi, hakaza guharira. Haleluya. Ni ibintu bitatu biri frère, nibikuze. Haleluya. Reka kugumana inzigo. Bwoko bw'Imana, reka kugumana inzigo. Reka kugumana kwidoga. Naragwaye jewe ntibaje kundaba. Rero kubwire gusenga sisubira gusenga. Nawe uri inzigo. Ugize iki? Uri inzigo. Abandi barabavugisha jewe ntibamvugisha. Uca wamanda wamururazi iki? Wamururazi wose ucuba muri wewe. Hagaca havuka ikintu bita kwidoga. Amen. Imana ishimwe. Widoga ugira inzigo, y'amasengesho yawe nayo ni abantu benshi bihuta kwihana imbere y'Imana, ariko ntibihuta gukuramwo bimwe bakomeretse. Ugacuja ko rero rebesekere mama remose kesikere ugacuhagarara nga inzigo yakwishe nukuvuga ntuvuga. Uri haye cyose none yabaye gutera ibiki. Amen. Kurayo hakibona. Amen. Kurayo bandanya. Wewe ibi wagize ntacyo bingira. Murinde imitima yanyu gusumba uko murinda ibindi bintu vyose. Uko wambara ibirato ugatinya ko amabuye akubabaza. Haleluya. Ariko wambika umutima wawe imbaraga z'umutima, ntihagire umuntu numwe akwinjiramwo akakubuza gusenga n'umutima umeze neza. Oh, zebra mato kosikarabaka satay. Pakurura abantu bose. Umutima wawe ni Mpwemu bisigare vyera derere. Amen. Wankomerekeje mugabejo ugumuri wa wundi. Kanya ndakubwire umunsi umuntu azogukomeretsa ugaca umuhamagara. Urabona ingene wankomerekeje, urabona ingene wagize ibi, urabona ingene wagize ibi, ukagira ibi gahewe ukagira ibi, aca asubirana akabitwara. Agaca bishira abagenzi biwe. Babagenzi biwe bongere kandi babijeko. Bakujeko neza. Muri bo hagira undi agaruke. Ngo mbe gahewe. Ngo wawe ni waciye umuhamagara. Ngo ucumubwira ibi. Ngo ubu rero tubizi none uzokomereka kandi usanzare. Ariko
kubivura ni uko uvyumva ukugara umunwa ukihorera ukamera nk'utigeze uvyumva. Sinigeze ndanavyumva, ntivyanaciye no ngaha mu matwi yanje. Ivyo ntavyo nzi kuko mfise ico ndiko ndirukira imbere. Ngo ivyo nahejeje narabihejeje, ngo ariko ndiko nsiganwa nikiri imbere, ico narafata nico nkiriko ndarondera, ibiri inyuma navyo biri hariya inyuma. Ubwoko bw'abantu buharira. Amen. Bugire gute? Buharira. Ibi bintu rero vyo guharira uza ahantu bikaze gose. Ahantu bikaze gose ni mu bantu bubatse. Kuko haba hariyo ibintu bita kadada. Niwe yabitanguye, ubu rero niwe abitangura kandi nabasaba imbabazi. Akadada, sivyo? Ubu rero nanje n'umugore niwe ateza guca bugufi, niwe asaba imbabazi. Aba rero baramarindwi bakamara n'ukwezi atanumwe araharira uwundi. Imana idufashe. Imana idufashe. Abandi bikaramwo n'abashefu n'abasibariteri. Umwe kubera agutwara akagira ikintu, wowe ukagira ikintu ku mukuru, cyangwa umukuru akaba ari wagikora, uyu mukuru wewe yeyeyeyeye agusaba ikigongo uri mutoyi kuri we, ntibishoboka. Acaguma gusa agenda yishigikira. Rero nk'abakristu turiko turashaka kwegera Mpwemu Yera, kugira Mpwemu Yera adukunde, kandi Mpwemu Yera atubwire neza, kandi dukure mu buryo bw'impwemu. Tugomba kuba abantu barekura vyihuse. Bapapa vyihuse, imitima yoroshe nk'inyama. Buriya rero ni waguma ushaka kubikomantaza, nuko utagomba kubana n'Imana. Yego. Sivyo niko Bibiliya ivuga. Nukuvuga ko ntushaka gukorana n'Imana, ariko ushaka gukorana n'Imana neza. Amen. Amen. Hallelujah. Ugira umutima w'imbabazi, ukagira imbabazi nyinshi nkuko nawe azifise. Nkuko nawe azifise. Ngo ko Imana n'urukundo, hallelujah. Iyo ufise urukundo ucuharira. Akubonyemo urukundo, akubonyemo guharira, kuba w'impwemu bizokora. Amen. Uri kuranyumva? Ibi ni ibintu vy'ibigori vy'uguhekenya. Akubonye Imana niki? N'urukundo. Kandi Imana niki? N'umunyembabazi. Kandi Mpwemu Yera niki? N'ukuri. Niki? N'ukuri. Nukuvuga ngo ukukuri Imana irazi neza uri mukuri n'utari mukuri. Amen. Donc uri mukuri, je ntaba mukuri, mugabo nkaguharira. Hallelujah. Ndi mukuri kuguharira kuko Imana ikunda abanyembabazi. Kubera nabaye umunyembabazi, nkaba mukuri, nkaba n'urukundo, kubana nawe bigenda neza. Bigira gute? Biroroha. Mwene data ndakubwira kandi ndaguhanura. Amen. Amen. Ntukagumiza abantu mu mutima wawe, ntukagumizeyo n'ivyo bakugiriye. Kuko nakubwiye ngo ngira ndakubwire ahandi hantu kagorana, nababikoze babizi. Turi kumwe? Ababikoze bazi ico bariko barakora. Turi kumwe? Baguteye ibombe y'igikomere. Turi kumwe? Bo barabizi yuko muri iyo bombe y'igikomere baguteye, barabizi yuko kuba icyo gikomere baguteye, iyo nzigo baguteye, ayo marira baguteye, ntuzosubira gusoma Bibiliya,
ntuzosubira gusenga naho uja mu majoro naho uja mu majoro naho uja muri ekipe mukaja gusenga mutangura kuvuga abantu uri gufata uwo mwanya ngo musenge muca mutangura urabizi nakarankomerekeje yagize kumwahereye sangapi mwahereye saa 8 y'ijoro mwari muje muri veille mubiroyeko ngenda kubwira y'amasengesho yanyu yose yabaye zero mwari gutuma muguma muhira mukaryama mwari kwigumira muhira mukagira iki mukiryamira nuba ngo uriya muntu yabikoze arazi yuko wewe yononye ijoro ryose ry'abasenzi yononye ijoro ryose ryande rya mama apotre yononye retraite yande ya mama apotre ni vyiza ariko jewe binshikiriye ivyo cyo ndabishira muri poubelle gaca no ugara inyore umuntu harira ni umuntu ashaka gukika kuri inyore umwanya wose hari n'abakozi ba satani bakuzanira amadone nkayo gose kugira ngo akumerere nabi niba uri umuririmbyi niba uri umurideri hano bakayakuzanira neza hano kugira ngo uririmbe indirimbo 3 hano biraza kukugora gose uruba umuntu uharira amen uharira bagugiriye nabi ni benshi ba Penina ni benshi ariko ugomba kuzura baharira ku munsi ntibagume mu mutima wawe uno munsi utangura bapakurure ukureyo je bujyambana n'umuntu mwiza umuntu yitwa Bishop bijya n'umuntu mwiza gose amen ndakubwira ituma umuntu mwiza yaranyigishije kudatuka ngo umuntu nyene uvuge ngo yagushavuje canke yabwiriye iki kuko ntavyo ndigera ndamwumvana just ndigera ndamwumva yidogera umuntu ngo kijya gipfu hari ibintu byo mpora ndamutwenga none we ntiwe uri ntuzenya uri Gabriel hariya nuwo mugiye nabi yumvise aragwaye ukazoneka aramutelefona ngo yango ngo umeze gute ngo vyagenze gute none we nk'ivyo uri kubirondera kwiki ntiyigera yidogera umuntu uvuga ngo kumbure we aharira vuba iwe abamukomerekeje nta kibanza baha amen haleluya ngo iyindwi witegure guharira ubaharure abo wari ufise abo wari uzi abo mu mutima wawe byari byaranse yuko urekurira umenye ko Imana idashaka kuguharira utabakuyeyo nawe ari ibintu byinshi cyane no munsi Imana yokora canke yokora ku buzima bwawe ariko niba baza ugaharira ujya muntu yagukomerekeje no mu bwana bwawe Imana idufashe mwishuri babana bamwe twigana mu windwi mu 8 ugasanga uracyafise umuntu kumbura yansa kukwereka urazi mwishuri hari ikintu cagorana gose buryo ukigikaye yose ariko washika ku bibazo ukabura ijambo rimwe ritangura uworiguha wacu ushunguruka mugenza wawe ukabona ariko arabishunguruka ariko akanga kukubwira n'ijambo na rimwe ritangura agacagira gutya uwo rero ashobora kukubera igitsitaza ubwo no munsi tukaba tubibaza imyaka 36 tutakiri kumwe ariko ngifite ishavu ry'umwana atigeze ama souffre y'ijambo ritangura il était une fois akikubwiye gusa
woca uronka yose kuri yose. Shetani n'umuntu mubi. Ukiga gose ukiga naba muri university no munsi ukabura ijambo ritangura. Mari dufashe gose. Oba ngo travaye umutima wawe. Burya tuko turiga imigenderanire nande na Mpwemu yera. Kintu gisha gutuma mu buryo bw'Impwemu, Mpwemu yera agushikana kure. Umuntu aharira. Umuntu aharira n'umuntu a positive ibintu. Turi kumwe. Kumbure yakoze irikosa, kumbure yagize ikintu kitari ciza, ariko kumbure vyamugoye. Si kwari kandi si kwameze, siyo ntero yiwe vyamushikiye. Ariko habaho abantu agakosa gatoyi gusa ukamengo yishe umuntu. Ukamengo yagize gute? Yishe umuntu yamugandaguye. Oya, aba n'abantu bafatira ibintu hejuru kandi bakabifata nyene kujya nyene ingwe isimbirako. Oya, ugenza bukebuke ugaharira. Amen. Ukumva ko ari amahoro. Ukumva ko ari amahoro. We yakwisimbwa na amahoro. Yakwisa umubeshi na amahoro. Yakuvuze biriya na amahoro. Ariko uko nzi jewe ndi sikujya yamvuze. Amen. Haleluya. Aho hacazamwo kuba vrai na wewe. Ndabizi ko kujya yamvuze siko ndi. Sivyo? Kujya yabihaye abantu ariko muri je siko bimeze. Jewe ibyanju icyo nzi ko jemeze gutya. Amen. Bituma kumuharira vyoroha, bituma kumugirira inzigo vyoroha, bituma kumugirira ishari bivamwo, bituma kumwihora bitabamwo. Amen. Umuntu aharira ntiyihora. Andika ntiyihora. Ntiwihora. Uwakugiriye nabi ntumwihora ikibi. Aha rero hazamo ikintu cyiza cyane kuko iyo umuntu yakugiriye nabi ukamwishura neza. Amen. Ikibi tukinesheshe icyiza. Mika canke Abaroma 12 ngo ikibi. Abaroma 12 umurongo Abaroma 12:21. Ikibi coye kukunesha yamara ikibi ukinesheshe icyiza. Amen. Nubango abantu baharira iyo bataje ku rubanza rwawe nabo bakagutumira uritaba. Sivyo? Abantu baharira iyo babatumiye ku rubanza rwawe hanyuma ukabaha invitation baraguterera. Ariko iyo ataguhariye agumaze kutaje, nanje ntiyaje, nande singenda, nanje ntiyanterereye, nande sindamuterera, nanje ntiyaje kundaba, nanje ntamvugisha, nanje sindamuvugisha, nanje ntandaba, nanje sindamuraba. No, udaharira haca haguma hariho guharura ibiharuro n'imigani bakayizana agafunika abagara ubumwe n'akarenge. Barafise n'ibintu n'ukuntu baca babizana kugira ngo bice biryoha. Bice bigira gute? Bice biryoha canke bice vyisigura. Sivyo none? Sivyo. Umuntu aharira ntiyihora. Umuntu aharira ntiyihora. Najewe ntankunda. Je ndamukunda kubera iki? Ni mwakunda abansi banyu niho ubukomeye. Ariko ni wakunda bagukunda ntacu rushije abandi. Amen. Gushika ku muntu
abandi badashikako. Ariko mugabo hariho ibintu bivunana. Buri Imana nayo idusaba ibintu bikomeye. Hari ibintu bivunana. Atari Imana yonyene ikora ibyo abantu badakora. Ukaba muri ekipe bakanka gukotiza. Muga agashaka nawe bamukotiriza. Agashaka we ntaze ashaka ko abandi bantu bagenda. Imana idufashe, Imana idufashe. Imana idufashe. Haleluya. Ugomba kugira umutima uharira kandi umutima ukunda kandi umutima wihanganira abandi. Urukundo habamwo, mu rukundo habamwo guharira, mu rukundo habamwo kwihangana, mu rukundo habamwo sacrifice. Amen. Habamwo kwitangira uwundi. Uzi guharira umuntu yama gukubita imisi yose. Ariko Mpwemu yera n'umuntu akomeye aduha ayo mavuta. Aduha ayo mavuta yakire mu izina rya Yesu. Ngenda kubwira ikintu cyo guharira ni puissance ikomeye. Nave bibaza ngo ikintu gisanzwe. Haleluya. Ni n'ingabire meme. Ni n'ingabire. Umuntu agenda gukubita amakofe ugaca umuharira ngo ndaguhariye. Ugaca muri wa wundi ugaca umuvugisha neza. Umuntu aguma gusambura ugaca ndaguhariye. Nimba n'ubushobozi bukomeye. Ni nayo mpamvu Imana ikunda abantu baharira. Kandi n'ukuri ingabire nuyigira uko usavye imbabazi nawe uharira izozikugirira. Ariko kuzosaba imbabazi shaka kuzisaba umwaka wose nawe udaharira nta mbabazi azoguha. Nta mbabazi. Ntiwibagira ariko ntubibika. Ariko nivyashoboka ukibagira no kwibagira wibagire. Amen. Guharira bijanye no kwibagira. Nta ngorane, nta kibazo kuko we ukeneye kubohoka. Amen. Ukeneye kubohoka. Ukeneye gusenga Imana ikumva. Ukeneye imigenderanire yawe na Mpwemu yera ntihagire ikitosekaza. Amen. Ukeneye kuja gusenga hanyuma amasengesho yawe akumvigwa. Ngo agaciro ugomba guha Imana niko gaciro ugomba guha mu guharira. Amen. Mu guharira. Kandi menye ngo uwo muntu uhariye ntiyagusavye ikigongwe. Wavyumvise? Ntiyagusavye ikigongwe. Yakomantaje umutima. C'est difficile. Kubivuga biroroshe, kubikora ariko biragoye. Gufata umuntu yagufokeye, yashize gukankamira mu nzu, yashize gufata uko yishakiye, hanyuma wowe ukagumuri nkuko umengo nta cabaye. Gira mugenzi wangu wumva gute? Mubaza uti wumva gute? Birakaze. Kana akantu karakomeye. Umudamu agakora ikintu simusiga. Umutware ati namahoro madamu. Namahoro bizohera ni sawa. Abapapa bari ngaha kameze gute? Abapapa bari ngaha kameze gute? Sa?
nta nzigo abapapa bari ngaha nta nzigo ariko uno munsi niba uri ngaho ukige ni ukuvuga ko tuzopfa ikintu ku mugoroba uca nyuma amasaha abiri iti naguhariye bya bintu byaheze naguhariye bya bintu byaheze bishop nuvuga ngo aha ni birakomeye nuko turapfuye ibintu none Bibiliya siko yavuze niyagira icyo upfa na mugenzawe kandi ntiyambwiye sijyarindi ngo niwaja gutanga ishikanwa ngo ukibuka ko ari icyo upfa na mugenzawe ubanza ugende mutunganye oyaye sirijya hajya ni guharirana muri babiri kwaturanira ivyaha kwamubwira uti oya aha ni ukuvuga ngo twapfuye ikintu na bishop ni ukuvuga ko inyuma y'umwanya runaka ntazi ndamushikiranje namubwira umujya naguhariye atagisabwa na karorero ndiko ndatanga na karorero je natanze hariya ntawe ndiko navuga je ndiko mvuga hariya umviriza vya bindi vyaheze bijya vyaheze sheri bijya vyarenganye on avance kandi nawe nuko nyene ugomba kubikora kuko umuharira atabigusavye soma neza Viola Mariko 11:25 na 26 umuharira atavyo yagusavye amen kuko iyo umuntu aje gusaba imbabazi biraryoshe Halo biraryoshe kuko uhitubona ko uyo muntu yagize gute yigaye yikontroye arumva ko yagize nabi arashika sibi nta mbabazi bagusavye Mariko 11:25 kandi nimwahagarara musenga kuko nimwaza gusenga nihaba hari ico mupfa n'uwundi mukimuharire ngo so wo mwijuru nawe abaharire ibyaha byanyu ikintu cyose ufise upfa na mugenzawe ugomba kukimuharira atagisabwe mu yandi majambo muba mwashitse mu ijuru n'amaguru uyu muntu aba yagize gute aba yacitse Saint Esprit nta bindi ni Imana iri kirigendera muri uwo muntu ni ukuvuga ngo nta nzigo nta kangonongono na kamwe kagomba kuba mu mutima wawe nta naka ngo yarambabaje ugenda usone uko umumbwira uri kuvuga ngo iki inde subiramo numva oya ako tugomba kukagira mu mutima wawe none turiko kuba bagenzi bamwe muyera vrai ou faux turiko kuba bagenzi bamwe muyera niki c'est difficile niki ugomba kugikora kandi ugomba kukigira uko biri kose kuko n'ahantu nahamwe uzoja batazogukomeretsa amen naho uraguma muhira ukagumaho umwana azogukomeretsa umwana wivyariye rero kugira tuba abagenzi bamwe muyera ugomba kwimenyereza iri jambo kubera iki kugira ngo ube umuntu nawe uronke imbabazi nawe ku munota kuko igihe cyose uzofise umuntu utashoboye guharira wenyene
n'Imana nawe nyene ntizogira iki uzoca ubimenya ushaka udepoze ushaka ureke kuvuga ngo Mana mbabarira ndazanye amasengesho bijya ni guhopagura. Dufukame dusaba Imana imbabazi iminsi yose tuyatangura amasengesho ntitwihana ku mugoroba ntiwihana ushitse muhira ntiwihana none uraharira abangahe ukwiye kubanza ukihana hanyuma mu nyuma uvuga uti Mana n'abangiriye nabi bose nabo nyene ndabahariye ugaca ufata telefone ugaca ubaterefona rero kandi uno munsi iri jambo ry'Imana ndiko ndavuga uno munsi sindiko ndaribwira wewe gusa bibwira benshi bikumva ndiko ndabivuga ariko na bene byo baravyumva kandi naje ndaryumva naje ndiko ndaryumva. Ngira ndakubwire utari umuntu harira Imana ntizoguha ubushobozi ntizogira iki ntizoguha ubushobozi ushaka wirekere. Urazi igituma itazoguha ubushobozi ndakubwira igituma wobamara bose ngo mpagarara ngaha kuri podium ndakubwire ni ukuvuga ngo igikorwa c'Imana simba nk'igifise mu mutwe ahubwo ndiko ngaha bajya abanshavuzije bose ibihano mu izina rya Yesu nabo nyene ndabahanye mu izina rya Yesu nabo nyene ndabirukanye mu izina rya Yesu nabo nyene ndabananire kandi arabikora agira iki arabikora uriyo yuko mpezagira njamvuma none umva Imana izobe kinezererewe ntizobe ikineze niyo mpamvu itakubonyemwo uyu mutima uharira nta bushobozi iguha nta bushobozi iguha. Muri Yohani ijambo rivuga ngo kuko ari wewe wampamagaye ni wewe nje kwitwarako. None Imana ariyo yampamagaye hanyuma bakankomeretsa nkaja kwitwarako nka kwitwarira wewe wibaza ko wohava ntibikunda ngomba kugumana umutima uharira. Amen. Nta sujet nshobora kuzana amasengesho y'umuntu yankomerekeje ngiye gusenga nabahariye Abaroma kandi akwereke Abaroma 10 gituma ugomba kugira umutima uharira. Abaroma 13 Abaroma 13 haravuga ngo 5 nico gituma ukwiye kugamburuka atari kubwo kurakigwa gusa ariko no kubwijwe ryo mu mutima. 4 Abaroma 13:4 kuko ari umukozi w'Imana ku bwawe ngo akuzanire ibyiza ariko ni wakora nabi ugira ubwoba kuko atambarira inkota ubusa kuko ari umukozi w'Imana umuhozi ashitsa uburake kukora nabi. Wayibonye aha iri jambo yabari karavuga abayobozi mu gikorwa icyo ari cyo cyose, abayobozi mu muryango, abayobozi mu nzu y'Imana. Ni wamugirira nabi Imana idufashe niyo wakora ikintu kitari cyiza ku muyobozi ati utinye kuko naje imbere y'Imana ntiyambarira inkota ubusa.
no umuyobozi cyane cyane mu nzu y'Imana bidusaba rwose kugira umutima uharira. Amen. Kuko uyu mutima uharira utawufise ntiyoguha ubushobozi. Amen. Niko mbwira umuntu kuri pentekoti ashobora kuba ariko aravuga ati Imana kuri pentekoti uzompa ubushobozi. Kuri pentekoti uzompa ubushobozi. Kuri pentekoti Mpwemu yera uzonkoreko. Ntidukeneye ubushobozi none. Turakeneye ubushobozi bwo gukiza indwara. Turakeneye ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni. Turakeneye ubushobozi bwinshi mu madomene atandukanye runaka. Ariko ntibishoboka nutagira umutima uharira. Ni ukuri umutima uharira kugira ngo umutima uharira ukuvure. Amen. Ukuvure inzigo, ukuvure ishari, ukuvure kwidoga, ukuvure kugera ingere ku yindi, ukuvure ugushoboze kunesha ikibi ukineshejeje ibyiza. Amen. Abakugiriye nabi ubagirire neza, abakwimye ubahe. Amen. Abakwimye ugire gute? Ubahe. Ariko nkiri umwana ngo hari umukecuru yagize ibi n'ibi. Uzomenya rero ko utahariye ubonye umuntu wiwe. Ngo nta na yamwe ushobora kumuha. Imana idufashe. Mugenzi wa Mpwemu yera muri iyi ndwi kura mu mutima wawe abagukomerekeje. Abo uzoshobora guharira ubaharire, ubifute, ubikure mu mutwe wawe n'ukuri. Nukuri. Ndafize umuntu yari yarangiriye nabi jewe. Yari yarankomerekeje. Kugira Mpwemu yera duhagarare neza yambwiye mureke. Muharire. Ntuzuse no kuvyiyumvira. Mugire gute? Muharire. Nariyumvira ko naho no mubona ntomuramutsa. Kandi no musi no ngaho imitima irahari nkiyo. Sinzopfa ndamurekuri ujya. Sinzomurekurira. Iyo jambo ryoyo rifute mu kanwa. Amen. Urashaka umugenzi wa Mpwemu yera. Urashaka umugenzi wa Mpwemu yera. Urugezo rwose bashobora kugukomeretsa ko urushobora guharira. Nta gikomere na kimwe kiriho gisumba umuntu aba yakwiciye umuntu. Ariko ugomba kumuharira ejo ukazomubona nk'umufrere. Yego. Ukamuramutsa. Ukamuganiriza. Ugomba guharira. Ugomba kurema umutima muri wewe ukora nk'umuntu ari mu Imana. Amen. Amen. Umutima ukora nk'Imana. Voilà. Ubuntu bwawe bugutuma gukora nk'Imana. Kwiyumvira nk'Imana, guserva nk'Imana, gukunda nk'Imana. Novuga gukora ivy'Imana yari gukora hano. Turi kumwe. Ivy'Imana yari gukora hano. Ntubone ko abaguye mu caha runaka nabo guca wirukana canke guca wica canke guca ugira ugomba kumubona nkuko Imana yari kumubona. Buri Imana yo ntiyari guca imwirukana ariko ari guca imwiyegereza. Ingumbwira icakugoye. Sivyo? Ingumbwira ingene twagitorera inyishu. Ndaguhariye mwana wanje. Siko Imana ikivuga. Imana siko ikivuga none. Ariko twebwe abantu dushaka guhana, dushaka novuga gute? Gukandamiza cane. Ugira umutima nk'uwari muri Kristo. Ine bandaye.
ugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Tuzosa nawe nitwagira urukundo nk'urwayo. Tuzosa nawe nitwagira imbabazi nk'izayo. Izi mbabazi rero zijanye no guharira ivyaha ziramatanye kandi n'imbabazi zitwa compassion. Kugirira imbabazi mugenzawe. Amen. Umuntu agirira imbabazi mugenzi we nuwiyumvira ngo mbega ibi bintu iyo aba ari je nanje vyashikiye. Amen. Hamwe yoba ari jewe nobigira gute? Hamwe yoba ari umwana wanje nogira gute? Hamwe yoba ari umuvukanyi wanje nobigenza gute? Ubabaye ukababara, unezerewe ukanezerwa. Amen. Imana idufashe. Imana idufashe. Udafunguka ukamenya ko inzara irababaza. Utaronse yambara kugenda gusabira babaza. Utaronse umushigikira kutagira ugushigikira birababaza. Reka nanje kumushigikira uko biri kose. Ariko abagusaba nzoshigikira umuntu yera, nzoshigikira umuntu agororotse, abagororotse uzobakura he? Nabajya wimvira ko ari bo bagororotse ko atari bo. Imana idufashe. Ibi bintu muri iyi ndwi ubikorereko. Amen. Ubikorereko. Ugende muri Efesiens 4:31 hasubiremwo. Ndiko ndakubwira buke buke ibi bintu nta amen muga nta ngorane ariko akakarakomeye mugabe bikomeye izi ntete z'ibigori nizo zidushitsa kuba bagenzi ba Mpwemu yera. Umuntu adaharira ntashaka umugenzi wa Mpwemu yera. Bibiri wihane wongere uharire. Abakugiriye nabi kurayo pakurura futa mu mutima wawe ubagire abakunzi. Abanyefeso gice ca 4 murongo wa 31. Ngeca ndangiza. Umururazi wose no kujingitwa. Nukuri reka kugira umururazi. N'uburake. Uburake. No gutongana. Tugire kimwe. Umururazi. Wose. Amen. Uyu mururazi urawumva umubirizi. Abantu barura. Bapeni n'abararura gose. Habaho abantu mu buzima barura pe. Imana idufashe. Ariko kugira umugenzi wa Mpwemu yera. Amen. Ubushobozi bwo kwimenya burakenewe. Mbega umeze gute? Mbega uri umuntu ufise imirurazi, ufise mara. Amazi y'imara yaramazi arura cyane. Aba babaho ibintu byabo byose birura. Iyo bavuze ni romarke, iyo bavuze ni gitutsi, iyo bavuze no gukankama, iyo bavuze no kuvuga uwundi muntu, iyo bavuze no gutora ikosa, iyo bavuze no kwica. Donc nta gusosa kuri muri bo. Amen. Ijambo ry'Imana yavuze niba ushaka umugenzi wa Mpwemu yera wimenyereze gukuramo umururazi uri muri wewe. Amen. Gutora amakosa, amakritike, urusaku, unarubuze bagaca barurema. Amakritike hari abantu ni kritike umwanya wose. Nta kritike nta kiganiro, nta kritike nta wicarana n'umuntu kaba ni kritike. Umenya ngo ngaho ibyo kubana na Mpwemu yera nta birimwo. Bwoko bw'Imana nta birimwo. Donc ugomba kwimenyereza kuva muri uwo mururazi. Ubimenyere, ubitravaye, ubikore, uvyimenyereze, Amen. Kapsu bikuremwo. Hanyuma icya kabiri no kujingitwa. Kujingitirwa umuntu. Kujingitwa mbega
shari ni shari kujingitwa ishavu bivanze n'iki n'inzigo n'ishari ni ishavu n'inzigo n'ishari bitatu jingitwa umuntu we yubatse iyo nzu bazoyigwamwo izosha yaguze iyo modoka izotemba so ibijambo bimwe bizana gusuma umwotsi yatanguye ibintu mugabo nta n'imisi bizomara tuzoraba ibyo bitenge bizomuhirako inzigo umva ko kujingitwa n'ibitatu bigize ikintu kimwe inzigo ishari niki n'ishavu kabivuga n'ishavu kabivuga n'inzigo ibi bintu mu bakristo ubisezere turabisezeye mu izina rya Yesu Amen. ko kuri pentekoti dukeneye kuduga mu cumba cyo hejuru Amen. dukeneye ubushobozi bw'Imana budukura hamwe bukabudushikana ahandi Amen. je nkeneye kwinjira mu yindi dimension haleluya nuko ngo jewe ntangura ubundi mwaka kuri pentekoti nabo ntangura umwaka ro 31 oya je ntangura umwaka kuri pentekoti niho ntangura umwaka wo kuzamuka mu zindi mbaraga ubwo bushari n'ubushavu bw'inataho bihagaze mu izina rya Yesu turavyirukanye kandi tugomba kuba abantu bazima twuzuye ubwiza bw'Imana turyoshe ngaha hanze kugira ngo tuzane abandi benshi kuri Kristo Yesu tuzane abantu benshi mu nzu y'Imana dukure kujingitwa mwene wacu niyahezagirwa niyagubwa neza tumufashe azoduhako amen hanyuma n'uburake uburake nabwo nishavu niko gushavura kuvuga ibintu ushavuye aha rero n'akandi kantu gasaba maîtrise de soi kwimetriza ngo umuntu ametriza ishavu angana n'unesheje igisagara nako muri aho bakomeye amen kandi Mpwemu yaragushoboze habaho abantu bashavuye ya yo ibara riba riguye ashavuye ahinduka uwundi muntu Imana idufashe kuko uburake cyangwa gushavura cyangwa kurakara cyangwa kuzamura ijwi umuntu aba ahejeje kuba umutetre cyangwa umusazi umuki ibyo byose ngo bituvemo ariko ibyo bintu byo tuvamo tuzosiga turi abamarayika vuramo amen wakire kuba umumarayika byaheze vi ikindi gutongana no gutukana ni bibiri gutongana no gutukana cyo kimwe none Bibiliya yanditse bibiri birakurikirana gutongana no gutukana cyo kimwe none ibi gutongana ni iki kwidoga ngo gutongana n'umuntu yitoraguza kwitonganya wewe kwidoga gutongana uburi wenyene ubigira wenyene we erega nivyo ngo kwifuriza inabo wundi mugabo ukabivuga ibyo bintu c'est très grave Imana idufashe mu bakristo ngira nta biri ivyo oya nta biri ivyo ni iby'abarozi ba sivyo none
ni iby'abarozi kuko baca batongerera nibaza ko harimo no gutongera. Ivyo ni iby'abarozi mu nzu y'Imana nta biriho, amagenzi bamwe muyera nta biriho. Gutukana naho birahari. Gutukana birahari. Nuvuga ngo nugutongana ukaba wifise wimenyereze kubireka. Nugutukana ariko mana. Ega hariho umuntu akwaduka akagutuka ukibaza uti Mana yanje nagize iki? Nibigurube? Imana idufashe cyane. Amen. Amen. Imana idufashe. Gutukana bikuvemwo mu izina rya Yesu. Kuva uno munsi iyi ndwi yose izorangire uri kuriga ibi bintu. Iri jambo uri kuraryiga. Uharire, usabe imbabazi, ugire gute? Ibi byose byo gutongana n'ibiki byose ubisezerere bikuvemwo. Dukomere Imana amashi uyu munsi. Duhaguruke dusenge. Dusenga gutya ngo Saint Esprit unshoboze iyi ndwi yose nitegurire pentekoti. Kandi ndakwinginze kuko numva nkeneye ko dimanche, amen, hari umuntu Saint Esprit azohindurira ibihe. Hari umuntu Saint Esprit azohindurira ibihe. Saint Esprit azogukora ko ugaca winjira mu yindi dimension y'ubuzima. Ubuzima bwawe ntibuze bugume uko bwari buri, biragahera mu izina rya Yesu. Hamaze guca pentekote nyinshi, ariko ndasenga kandi ndatura ngo iyi izokubera iy'imfura mu zindi pentekote. Mu buzima bwawe uzoca ubaho ukunda Mpwemu yera. Tuye gusenga kandi buke wicara uhaguruka nta ngorane, mugabo wuname usenge. Saint Esprit nukuri unshobotse iyi pentekote ntizondengane. Ubuntu bwose mfise muri jewe ubwihane kandi wimenyereze kubureka iyi ndwi. Rentegezo tukosikaya imatarabosika rabagazo parabosika aka iyi ndwi Mpwemu yera jewe unshoboze kuko ndakeneye yuko ku munsi uzo kuri pentekoti utazonsi kuko yansanze. Turashobora gushyira amaboko hejuru. Urashobora kumubwira. Urashobora kubwira ikintu Mpwemu yera. Iyi pentekoti ntizonsiga uko yansanze kuko nditeguye kuheba, nditeguye guharira, nditeguye guharigwa, nditeguye kuba umuntu mushasha. Nditeguye. Abantu ntibanzi ariko wewe uranzi. Wewe Mpwemu yera uranzi. Ntaho no kunyegeza. Ishari, inzigo, uburake, kwidoga, kudaharira, ivyo byose biragusesema. Rero ndabihevye. Ndavyihanye. Terebo sikarabaka sataya terebo sikarabosh ribozo bramato kosikarabaka sataya mande mende kisikarabosharamanto kosikaya mande rende kisikaramante rebo sikaya mande. Urashaka uri ngaha
urashaka kuba ngaho uvuze jewe guharira byarananiye, urashaka kuza twagusengera. Guharira birangora, ndakeneye izindi mbaraga kugira nshobore guharira neza. Abankomerekeje birangora kubaharira, ni waba uri ngahuze. Abankomerekeje birangora kubaharira. Abankomerekeje birangora kugira ngo Mpwemu yera aguhe izindi mbaraga zo kubaharira. Iki ni igihe cy'uko Mpwemu yera akora ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Udakwiye kugumana abantu mu mutima wawe, kugumana abantu mu bwenge bwawe, mu vyiyumviro vyawe. Ni igihe cy'uko twiyumvira ubwiza bw'Imana, twiyumvira ibitangaza vy'Imana. Ngira ndakubwire we uje hano ikintu kimwe kandi Mpwemu yera. Ndumva Mpwemu yera ari hano. Ndumva ugashobora kuva ngaho ubahariye, ugashobora kuva ngaho ubapakuruye, ubakuye mu vyumviro vyawe. Ngira ndakubwire ngo Mpwemu yera arakora ibintu bikomeye. Mpwemu yera arakora ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Witegure Mpwemu Imana aguhe cette puissance, agubwo bushobozi kubikora. Urashaka kuduza ukuboko kwawe kw'iburyo cyangwa yaduze yose. Ndumva Mpwemu yera ariko arahereza imbaraga, ariko araguhereza imbaraga, ariko araguhereza imbaraga zo kubirekura, zo kubiheba. Ndakubwira ngo aragukora igitangaza Mpwemu yera. Niwashobora kubaharira, niwashobora kuva hano batakira umutwaro, batakira bagutera kwidodomba, ariko ukabakuramwo ukakira umunezero, ukakira nk'aho batariho, nk'ataco bakoze. Hari ibintu biza gukorera ku buzima bwawe. Rende kesika rabaka satarabo sikaya mande rinde kesika imanta gazon toko sikaya. Wakire Mpwemu yera ariko aragukora. Ari hano, 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 ari hano. Kuko n'ubushobozi agomba akurememwo ku buryo wewe uza gutaha, nawe uza gutaha uremurutswe, nawe uza gutaha ukize, nawe uza gutaha wuzuye umunezero, uza gutaha hari cyakoretse, inzigo yakuvuyemwo, uza gutaha urundi muntu. Rimbo sikaramande rinde kesikarabababa rabakasata yamande rende kesikarabosha. Nyakubahwa Mpwemu yera, niwe ushaka kugenderera umuntu wese uyu ahagaze hano imbere, kugira ngo ubushobozi bwo guharira buramumanukira muri kano kanya. Renteremante gezonto kosikarabosha akira ribo sikaramante rebo sikaya renteremanda gazopara yabakazopara mande rende kesikarabosha. Ubushobozi bugukiza, bukagukiza kabonge, bukagukiza umubabaro, bukagukiza agahinda, bukagukiza indwara kubera guharira aba bantu. Turasubira mu data mu izina rya Yesu. Nyakubahwa Mpwemu yera, nyakubahwa Mpwemu yera, nshoboza muri kino gitondo, nshoboza muri kino gitondo. Imu bushobozi, imu bushobozi bumbashisha, bumbashisha buharira aba bantu bankomerekeje igihe kirekire, igihe kirekire bambujije gutera nje imbere. Uyu munsi nishimikije ubushobozi bwawe, ndabahariye, ndabahariye, ndabahariye. Sinzosubira kuvyiyumvira mu izina
izina rya Yesu. Mpwemu yera, nakiriye ubushobozi bwawe bungumbiriye kugira ngo mbone igitangaza mu buzima bwanje, mu izina rya Yesu, amen. Akira. Imbaraga zo guharira. Arishimwe cyane duhagurutse daharira vyugara umugisha, vyugara umunezero, vyugara amagara, vyugara ibitangaza by'Imana. Mbese urakoze Mpwemu yera, ndagushimiye. Tugiye gusenga dushima ngo urakoze. Ribosikaramante rebosikaramande indikesikaramusha rabakasatayamande. Senga ushima ngo ndagushimiye, ndagushimiye Mpwemu yera, ndagushimiye kuno musi nzoba umuntu aharira, ndi umuntu aharira, sinzosubira kubika inzigo, sinzosubira. Sengushima Imana, sengushima Mpwemu yera. Ribosikaramakasatarayamande rebosharamande rebosikaramande retekesikaramusha. Uno munsi utangure ibipratike, utangure ubikore, uzobona ingaruka nziza yavyo. Urakoze Mwami, urakoze. Twese ndagushimiye Mpwemu yera, ndagushimiye Mpwemu yera kubw'ijambo ryawe, kuva uno munsi sinzosubira kubika inzigo, nzokwamamarira abankomerekeje bose. Uyu munsi ndabahariye, ndakiriye umunezero, ndakiriye amahoro, ndakiriye kubana nawe, ndakiriye ibitangaza biva kuri wewe. Nanje ndakiriye ko uko mpariye nawe urampariye Mwami wanje, urampariye ibyaha byanje. Ndagushimiye kuri icyo gikorwa, ndagukomeye amashyi menshi cyane. Urakoze Mwami, mu izina rya Yesu, amen. Umuntu n'amahoro y'Imana
Yesu. Ubwiza igikundiro cy'Imana no kugirirwa neza n'Imana biri umwambaro twambara iminsi yose mu izina rya Yesu. Utahane amahoro y'Imana, utahane amahoro y'Imana, umunsi w'Imana mwiza. Twitegurira pentekoti kabisa, pentekoti tuzosibe